urubanza rwa muganga Christophe Sahabu n'urubanza rwaranzemwo utunenge twinshi duhonyanga amategeko y'igitabo mpanavyaha, amategeko y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa, ibwirizwa shingiro eka n'amategeko mpuzamakungu. Haragiyemwo n'inzitizi nyinshi ubona ko iyo dosiye irimwo ukuboko kwa politike ata butungane na bumwe burimwo. Mwibuke ko yamaze iminsi irenga 50 muri gardavi, yategerezwa kumara y'iminsi indwi, yatanguye kuburana haciye umwaka n'ukwezi kumwe. Ivyo vyose bikaba bihonyanga ibwirizwa shingiro, code de procédure pénale nkuko nari nabivuze, n'amasezerano mpuzamakungu, kuko umuntu amaze kurenga ico kiringo apfunzwe ataga igipapuro kibigaragaza twokwita un acte valide, akaba apfunzwe sous un titre périmé. N'ibintu amategeko mu gitabo ca code de procédure pénale acamwemerera gupfungurwa ubwo nyene, ariko siko vyagenze. Rero ubu hageze aho idosiye yiwe irimwo zibiri. Harimwo dosiye yashingishijwe muri sentare y'ubudandaji, le tribunal de commerce, isanzwe ifise ububasha bwo kuburanisha amatati ari hagati y'abasangiye imitahe, les conflits entre actionnaires, eka isanzwe ifise n'ububasha bwo kuraba umuntu mu gihe yoba yagirizwa ivyaha mpanavyaha, les infractions pénales liées à la législation commerciale, ico ishobora kugira ubwo bubasha. Hakaba rero n'iyindi dosiye iri muri tribunal de grande instance ya Muha, y'ivyaha mpanavyaha, un dossier pénal. Iyo nayo ikaba ari dosiye itangaje kuko iyo sentare nta bubasha ifise bwo kuburanisha nyadosiye, kuko ni tribunale y'ubudandaji ibifitiye ubwo bubasha. Rero mu mahinyu arimwo turiko turabona nuko iyo sentare nyene ya Muha nkuru, le tribunal de grande instance de Muha, mu guca urubanza yarabonye ko igiye kuvuga ko idafise ububasha, abayituma, abayiremereye bari mu rwego nshingwabikorwa, le pouvoir exécutif, bashobora kubamerera nabi. Rero n'abacamanza igihe bashira urubanza mu mwiherero baragizwe kw'iterabwoba, hama baba oblige yo guca urubanza bavuga ko bafise ubwo bubasha, ko sentare nkuru ya Muha, le tribunal de grande instance, ifise ubwo bubasha. Ariko mu guca urwo rubanza igitangaje bisunga itegeko rya kera, nimero 1 agakoni ubusa kabiri ry'itariki 6 z'ukwa gatatu mu 1996, iraba ama société commerciale porta code de société privée et publique. Ha kwisunga itegeko ry'u nimero 109 ry'itariki 30 z'ukwa gatanu mu bihumbi 2011, porta code de société privée et à participation publique, cane mu ngingo z'154 gushika kw'161. Ivyo vyose rero ni ibintu vyagaragaza muri iryo tegeko rishasha ko ari sentare y'ubudandaji, le tribunal de commerce, ifise ubwo bubasha. Bari guca bareka bonyene bikaguma muri tribunal de commerce, ariko siko vyagenze. Ivyo rero bigahonyanga n'ingingo ya 17 y'ico twita code de l'organisation et de la compétence judiciaire. Iyo nyene ivuga yuko sentare nkuru, arico twita le tribunal de grande instance, ziraba imanza zose kiretse ibintu biba biri mu minwe y'iyindi sentare. Rero muri uru rubanza biragaragara neza ko ivyo baburana ko vyose ubifitiye ububasha, iyi sentare ibifitiye ububasha ari sentare y'ubudandaji, le tribunal de commerce, kuko ingingo ya 57 y'iyo code de l'organisation et de la compétence judiciaire irabigaragaza neza ati ico twokwita iyo compétence matérielle na territoriale ko biri mu minwe ya tribunal de commerce.
kuko ari yiraba ico twita legislation commerciale ni na meme penal n'amamezire d'execution yayo. Ariko siko vyagenze rero, biraboneka ko hahonyanzwe ingingo nyinshi kandi ingingo y'154 ya code de société privée à participation publique n'ingingo ya 57 narimvuze niyo ya 17 iragaragaza neza ko sentare nkuru tribunal de grande instance ya Muha atabubasha ifise ibi bifitiye ububasha ari tribunal de commerce. Rero siko vyagenze, urabona ko urwo rubanza ruteye mwo amakenga menshi, rurimwo amahinyu, rurimwo inzitizi n'utunenge twinshi. N'urubanza rero novuga rwa politiki rudashingiye ku mategeko.